Ijambo nyamukuru ridushikanye muri iyi ntara nziza ya Burunga nirijanye no gutanguza icese ibikorwa vy'umugwi Severe vyerekeye gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo vyagiye birashikira igihugu cacu c'u Burundi mu bihe vy'amakuba atandukanye. Ivyo bihe vy'amakuba atandukanye ni vya bihe dukunda kwita ibihe vy'ubwicanyi bw'izinguzingu bwashikiye Uburundi bwacu. Kwitaba ino nama bitwemeza atankeka ko mufise ku mutima umutwaro dusangiye wo kurondera gushira habona ukuri be no kunwanisha abarundi. Umugwi Severe ndongoye nabo dufashanije ubutumwa mu vyo umaze kurangura warerekanye ukuri kutagabanije kw'ihonyabwoko ryabaye rikozwe na leta kandi hakoreshejwe inguvu n'ibikoresho vya leta. Iyo leta ikaba yari yafashe ubutegetsi, tubibwira abakiri bato, kw'igenekerezo ya 28 Munyonyo 1966 ikomboye intwaro ya cami. Uyu munsi rero Severe yaje kubayagira no kubategura. Uyu mugwi Severe warerekanye neza uko kuri duhejeje kuvuga, urerekana imvo n'imvano y'ivyaha bidata igihe vyakorewe abarundi bikozwe na leta. Umuririmbyi niwe yayamaze ati, urumva nta magorwa jewe ntagowe mwaya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga. Twicaye mu ntara ya Burunga, umuntu aribaza kubura biwe bazira ubusa, agaca agirako agatakaza ivyari bimutunze vyose, arivyo twita ayandi matungo. Aha havugwamwo amafaranga y'abagandaguwe canke bahunze yari ku bubiko mu mabanki, haravugwamwo kandi n'imiduga yasahuwe, ibitungwa, amazu n'ibindi. Abana barataye amashure, murabizi, ubworo burinjira mu miryango y'abahunze, barituna buratondera nk'abatagira iwabo, baragwara imvunja na kwashi. Burunga niyo ntara ya mbere irimwo amatati menshi y'amatongo Severe tumaze kwakira. Turababwiye tuti nimuhumure, ukuri kuraje gutsinda ikinyoma, naho tuzi ko iki gikorwa kitoroshe. Igikorwa nticoroshe kubera hamwe hamwe kidindizwa n'ibinyoma, kikadindizwa n'amadosiye aba menshi, kubera dosiye imwe yavyaye 10-20 n'ibinyoma vyinshi. Bitebe bitebuke, twifuza ko imfuvyi n'abapfakazi bo mu myaka ya 65, 72, 88, 91, 93 bateshejwe izabo gushika ubu bazokwambikwa umutamana vuba. Ariko hari ibyo murinda kudufasha nk'abanyagihugu, nk'ababa mu bisagara, nk'ababa mu mitumba. Ariko mwebwe abanyagihugu
nimufashe umugwi severe muvuge ukuri mugwanye ikinyoma. Mu nkingi zine zigize ubutungane bunwanisha, ugusubiza ivyanyazwe canke gushumbusha ibihara. Severe igiye rero kuraba ingene uwo wese yaturatuye yogarukirwa, hakisungwa ukuri ku vyabaye, agasubizwa mu vyiwe aho hose bishoboka. Uko ni kwa kuri kunwanisha turondera. Nuko rero abajejwe intwaro mubifate nkama, mushigikire umugwi, mugwanya ababeshi, mugwanya abagendana impapuro ndangamatongo za magendo, kuko ziruzuye mu gihugu. Muhagararire ukuri. Abo mu butungane muvyumve, mwatwitavye turabakengurukiye. Abahagarariye umutekano mube hafi, abantu baratuntuye. Umwe wese mu bimwerekeye, abihebeye Imana muvyigishe. Abenegihugu bahohotewe barenganurwe biciye mu ngingo atari mu ngimba. Banyakubaha muri ngaha muri kino kibanza, muntegere neza kw'izina ry'umugwi tubabwira ijambo ritomoye. CVR nta manza izoca. Ico kiragora kumva abacamanza. CVR nta manza izoca, kuko CVR si ubucamanza. Turagisigura mu ibwirizwa, ukuri niko kuzokwama gutsinda ibihe byose. Uko kuri kwacu nk'umugwi guca ku matohoza, guca ku mpapuro dutora, guca ku babanyi bavuga ukuri. Mudufashe rero ukuri kuba inkingi imurikira amahoro, ubutungane no kuremurura abaremerewe. Nimushigikira ukuri, muzoba muriko murashigikira abanyazwe n'abatotejwe. Nimugwanye ububeshi n'ibiturire, muzoba muhagarariye amahoro. Twosaba aho bishoboka hose ko mwokorohera umugwi utararinda kubumviriza. Aha bivuga iki? Bivuga ko ivyiza CVR yoza ihezagira abegwa n'amatati n'amatongo bavyimariye hagati yabo, ico mu gifaransa bita arrangement à l'amiable. Tukaza dushira ku mukono tuti amasezerano y'umuryango uyu n'uyundi yabonetse bumvikanye, kandi ayo masezerano abantu abanduka